Kaze mwe barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwama mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Tubashikiriza amakuru abatandukanye nk'amakuru agaruka ku ngingo nk'umutekano, politiki, agateka kazi na muntu, amagara y'abantu, indero, inkino ndetse n'amakuru yo ngaha mu kibano yashikirizwa n'umuresha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri aya mango n'amakuru tugira dushimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca agiye muri Tanzania ubwo yari yitavye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarabiraga hamwe ukungene umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini woba uhagaze, by'umwihariko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imazemo igihe kinini intambara ihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaragiye ahagarariye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo we yari yajiye ubwo nyene we umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene Evariste Ndayishimiye ubwo yari yagiye muri Amerika i Washington DC mu masengesho yo gusabira igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Amerika. Mu makuru rero twahawe n'amasoko yacu ari ngaha mu Burundi yaturereka ko ngo Gervais Ndirakobuca nyene uyu mushikiranganje wa mbere ngo muri iyo nama yasohoye perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Hari amakuru rero yatangiye kwibazwa, ese yoba yaramusohoreye iki, ese byavanye niki? Bivuga ko rero ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagirizwaga ngo gufatikanya n'umuhari wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi uri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko. Gusa leta y'u Rwanda ihakana ibyo byose yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano muri leta y'u Burundi. Si ibyo gusa kuko no mu minsi iheze hari itangazo ryasohowe n'umugwi wa Red Tabara utangaza ko udafashwa na leta y'u Rwanda ko ahubwo nawo ubwawo wihagije ko ataho uhuriye na leta y'u Rwanda. Ndetse murabizi neza ko uyu mugwi uri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bumanuko bw'ico gihugu. Mu minsi iheze kandi uyu mugwi warongeye kwadukana igitero mu bice bitandukanye mu Burundi. Hari n'amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu ndetse atubarira ko ku munsi wa gatandatu ejo haheze ngo uyu mugwi wa Red Tabara nyene wari wagavye igitero i Bujumbura, aho rero ndetse ngo Prime Niyongabo yari yahamagaje abasoda benshi cane by'umwihariko abari bashangwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga ko ngo yari yasavye Kongo nkuko yomuha abasoda bose b'u Burundi bajanywe muri Kongo ngo bagaruke gucungera umutekano mu Burundi Bujumbura, kuko umugwi wa Red Tabara ngo wari wagavye ibitero simusiga n'abasoda itsinzi mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Hari n'andi makuru twaronkejwe mu makuru nyene twaronkejwe bivuga ko uyu mugwi wari warashe inyubako zitandukanye ndetse ngo washakaga no kwinjira mu mugi mu mugwa mukuru w'ubutegetsi Igitega, gusa abasoda b'u Burundi ngo barahagobotse bawusubiza inyuma. Ibi kandi byari bibaye nyuma yuko leta y'u Burundi yohereje abasoda bashika amajana 12,000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ubugwanisho wa M23. Nyuma yaho rero byaje kumvikana ko ngo leta y'u Burundi yasavye intwaro niniya cane ngo zo gufasha leta y'u Burundi guhangana n'umugwi wa Tabara nyene wari umaze gushika mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Iyo rero siyo nkuru tugira tugaruke ko, ahubwo turigarukira nyene ku ruzinduko rw'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca muri Tanzania, aho yari yitavye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Se vyagenze bite? Hari amakuru nyene twe twatorejwe n'amasoko yacu atubwira ko ngo yasohoye perezida w'u Rwanda mu nama nyene amusora hanze ngo karagashavu. Rero vyaje kuba ibintu bikomeye cane
Nyuma yaho rero mu makuru twatoherejwe n'amasoko yacu kuri uyu mugoroba biravuga ko ku rugo rwa Jacques Ndirakobuca ngo rwari rwagozwe n'abasoda intsinzi, binavuga ko ndetse ngo kuri ubu ngubu yamaze gushimunwa, kuri ubu ngubu ngo yajanywe matekwa, yabuzwe irengero ariko arashakishwa. Amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko ngo yoba yashimuswe n'igisoda c'u Rwanda, n'amakuru duhawe n'amasoko yacu nyene ngaha mu Burundi. Kuri ubu ngubu abo mwipereza ry'u Burundi batanguye ipereza ngo bamenye aho uyu mushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca yaba yajanywe. Turaza n'ubundi kunyarukira no mu yandi makuru ariko aravugwa mu Burundi. Imiryango y'abarundi ikomeje ngo guhekurwa n'intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bikaba rero ari ibintu bibabaje biteye ishavu ku Barundi. Turaza kubarabira ico bagiteye iryo shavu mu Burundi, turaza kandi kurabira hamwe n'ubundi mu yandi makuru tuze kubabarira ko nyine ukungene umutekano woba uhagaze muri Repubulika, umutekano woba uhagaze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero twigarukire n'ubundi ku makuru ajanye no kungene ibintu byo bihagaze mu Burundi. Jacques Ndirakobuca kuri ubu ngubu yabuzwe irengero, biravuga ko yoba yashimuswe n'igisoda c'u Rwanda. Ni nyuma yaho asohoye perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'abakuru b'ibihugu yari ko irabera muri Tanzania, yari inama nyene y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, bagira barabira hamwe ukungena umutekano wo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'uw'akarere byoba bihagaze. Aho rero barabiraga hamwe ukungene intambara iri mu buseruko bwa Kongo yohagarara. Murabizi neza ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva yakwaduka guhera mu mwaka wa 2021, ubwo rero umugwi wa Reditabara wongeraga gwadukana intambara, ibintu vyakomeje kuzamba, abasoda barakomeje kuhapfira. Murabizi neza ko by'umwihariko mu makuru twatorejwe n'amasoko yacu, murabizi neza ko ejo bundi hari abasoda bashika 14 ba Afrika y'Epfo bagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse vyanatumye perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa afata ingingo yo kuvana abasoda biwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndetse hari n'andi makuru twatorejwe n'amasoko yacu anavuga ko ubu Cyril Ramaphosa yamaze gutanguza ikigandaro c'abo basoda bashika 14 ba Afrika y'Epfo nyene bagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rundi ruhande, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa muri Afrika y'Epfo baradonda gatoki Cyril Ramaphosa, bakavuga ko yoba ariko aratanga abana b'igihugu mu nyungu ziwe bivanye ngo n'amadolari yemerewe na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Si ibyo gusa kuko no ku ruhande rw'igihugu cacu c'u Burundi abasoda barabandanya kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse bikanavuga ko nawe ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hoba hari amahera yoba yaremerewe na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. N'amakuru rero twahawe n'amasoko yacu nyene kuri ubu rero uyu muryango wari wateranye kugira urabire hamwe ukungene umutekano wogaruka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Jacques Ndirakobuca rero yari yitavye iyo nama mu kimbo c'umukuru w'igihugu, kuko we yari mu masengesho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Bivuga ko rero yaje gusohora umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Byaje kuba rero ibibazo bikomeye kuva rero gushika amagengaya. Amakuru duhawe n'amasoko yacu aratubera ko kuri ubu Jacques Ndirakobuca yabuzwe irengero. Mu yandi makuru kandi reka turabire hamwe kwijanye n'abasoda b'u Burundi babandanya kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari imiryango y'abarundi ikomeje guhekugwa n'intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ufatwa mpiri na M23 nivyo bimwe birakorerwa abasoda b'u Burundi, gupfa aho bukera barashikira ku rugamba.
rero baraza gushirirayo nyene. Hari amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha muri Kongo atubariye ko uwo bita Lieutenant Patience Gapara ntakiri mw'isi y'abazima. General Neva ngo yahohereje neza abazi neza igihe gito akoze. Amakuru nyene duhawe n'amasoko yacu atubarira ko uyu Lieutenant Patience Gapara yoherejwe nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze igihe gitoya akoze ubukwe. Bivuga ko yakoze ubukwe mu kwa gatandatu k'umwaka w'2024 gushika amagingo ya rero ubu ngubu nawe yamaze kugandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni shavu ntangire ku muryango wa Patience Gapara ndetse n'umutambukanyi wiwe bari bamaze igihe gitoya bakoze ubugeni. Turahojeje umuryango wa Patience Gapara ndetse n'umutambukanyi wiwe bakomeze kwihangana. Patience nawe Imana imwakire mu bayo. Reka rero tubandanye n'ubundi mu makurero yacu. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutwe wa M23 wongeye kugaba igitero mu bumanuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru turonkejwe n'amasoko yacu atubariye ko abasoda intsinzi b'u Burundi bamaze kugandagurirwa muri urwo rugamba. N'urugamba ruzindutse muri iki gitondo cyo kuri uyu w'Imana. N'urugamba kandi rusize abasoda 25 b'igihugu ca Kongo bafashwe matekwa ndetse ubu ngubu bamaze gushikanwa kuri uyu mugwi wa M23. Lieutenant Colonel Wingoma uvugira uyu mugwi wa M23 mu bya gisoda ashikirije aya makuru avuga ko ubu ngubu abo basoda bamaze gufatwa matekwa ndetse n'abandi batari bakeyi baramaze kugandagurwa ku ruhande rw'u Burundi. Kuri ubu rero bakaba baja imiziga vyabo bikaba bimaze gutoragurwa bakaba bagiye gushikanwa mu gihugu cabo c'amavuko c'u Burundi. Kaze rero mwe Barundi namwe Barundi kazi, reka ndabahoze nimwihangane nyene kuba abasoda b'u Burundi bariko barashirira muri ico gihugu boherejwe n'u Burundi, boherejwe na Evariste Ndayishimiye. Nimwihangane hari igihe kizogera kandi nyene natwe twese nta kundi twobigira kuko ntituri abakuru b'ibihugu ngo dufate ingingo shasha yo kuba twovanayo aba basoda b'u Burundi. Prime niyo ngabo ndetse no muri Etat Major nibagire ico bakoze abasoda b'u Burundi boye kugandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bunyamaswa. Reka mbashimire rero mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Byari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari turi kumwe kubana namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Mufyonde sabone, partage maze muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Amakuru yacu nagasaga turaza gukomeza tubandaniriza amakuru y'ukungene ibintu bihagaze ndetse niba uyu mushikiranganje wa mbere Jacques Nderakobuca yaba yamaze kubonwa cyangwa se akomeje kuburwa irengero. Reka mbashimire rero amakuru yacu nagasagayo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi muhahe muronke kandi turabandanya tubakorera amatohoza mu masoko yacu abari mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka shimire mwe Barundi namwe Barundi kazi mwadugurigiraga muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari nko mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Karusi, Bubanza. Tutibagiye abari mu ducimbiri dutandukanye, amazone atandukanye n'imitumba itandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka mbashimire amakuru yacu nagasaga. Reka ntere yambu abari mu kibano, abari i Rwanda, abari Tanzania, mu Buganda, muri Kenya n'ahandi ijya nino kwisi hatandukanye nk'Iburaya, Amerika, Australia ndetse n'ahandi ijya nino kwisi hatandukanye. Amakuru yacu rero nagasaga. Imana ikomeze kubana namwe, turaza kosubira mu makuru ataha.